bamwe bajanywe n'iri shirahamwe mu gihe gito uragarutse kugira ngo ufashe abarundi cane cane n'abari muri Kongo cane cane ku bantu basanzwe bavuga igifaransa. Vyagutwaye igihe kingana gute, bimeze gute muri rusange? Jewe nagiye muri programme imwe. Iyo programme yitwa Entrée Express, programme des travailleurs qualifiés. Rero yantwaye 8 mois, ntangura igifaransa le 25 novembre, hama janvier le 5 2024 ndakora icongereza, hama amanota y'igifaransa amara 2 mois, bayampaye le 5 février, le 7 ndarungika dossier, ndakrea dossier muri SWIC Immigration. Muri uko kwezi nyene niho naciye ndonka invitation, nayironse le 29. Nayironse le premier yiwacu niho yanshikiriye, nibuka uwo munsi nari nicaye mu nama y'abarongozi muri Econet, hama ndugura imashini yanje nza ndabona message, ngiye kuyisoma ndumva ndyohewe cane, hama ico nakoze naciye nsohoka nkugiye kwiherera, ndahamagara umudame twubakanye no munsi, ndambwira nti shaki kiraciyemwo, hama rero ca turatangura kwitegura, nditegura gutangura kurondera iyo residence, ndayirungika le 20 mars, hama ivyo bagiye banyishura ku kazi na internet ndaguma ndavyishura, hama le 29 avril baca barambwira nje gutanga les empreintes, ndazitanga le 10 mai, muri uko kwezi nyene le 24 cambwira ndungike passeport, hama les documents zagiye kunshikira hagati muri juin, muga kubera engagement yandi nari mfise muci, notamment mariage, navuye ngenda muri septembre. Muri make rero gituma procedure inyaruka nuko gouvernement irakeneye abantu bavuga igifaransa, ikindi naco nuko turafasha abantu kunyarutsa ama preparation yabo ku buryo hagera aho badusaba ikintu dusanzwe tugifise. Arabaca bibaza bati mbe ntibavamera nk'abandi tukava dushiramo amahera yacu agahererayo, icerekana koko k'ibintu vyanyu binyaruka kandi biri ku murongo ataburiganya burimwo binyabaki. Bisanzwe iyi societe yacu je nkorera yatanguye 2016. Ugiye kuraba no kuri Google turafise ama reviews, hari abantu benshi bagiye baserva nubwo tutarakora mu Burundi, quand même irafise reputation. Ikindi naco nuko turi abantu bashaka gukorera mu muco, kuza konyene gushinga biho tugakorera mu mategeko y'u Burundi bigaragaza yuko ivyo tuzokora vyose bizosuzumwa na leta. Ikindi naco turagira evaluation yo mu client. Iyo bidakunda abantu banzi tumaze kuganira, iyo bidakunda ndabibabwira ko bidakunda, hama nkaba propose ibindi bidahari, naho muri make ntidushobora gukorana nabo bantu. Rero natwe turi souci ya reputation yacu, kandi dushaka guserva abantu imbere gushira amahera imbere, tubanza kwiga ko uwo muntu hari ico dushobora kumufasha. Bitwara ikiringo kingana gute, mbe ariha amafaranga yose yashitseyo, ayariha kiri mu Burundi canke hariya mu matranche? Mu bisanzwe kugira tworohereza abantu dusaba amahera mu matranche. Tranche ya mbere niyo gusinya contrat. Muri make tuba twaciye muri iyo procedure yo kuguha amaformulaire ukuzuza, tukabona ko uri eligible kuri ayo maprogramme. Mu gihe tubonye ko uri eligible tuca tugusinyisha contrat, turaguha umwanya wo kunavyiyumvira, ko kenshi ibintu vyo kuja hanze abantu baba bashaka kujaniranya abantu, ugasanga umuntu baguma bamuha ama information nimamuha n'umwanya wo kuyadigera. Twebwe tugize rencontre turakubwira ati genda uvyiyumvireko, no mu gihe ufise uwo mwubakanye genda ubimusigurira kugira ngo muvyumve kumwe, ko ni ibintu bisaba uburyo bwinshi. Rero mu gihe wavyumvise ukumva harageze ko utangura, turagusinyisha na contrat. Iyo contrat nayo icivuga ivyo twebwe tujejwe n'ivyo nawe ujejwe. Mu gihe rero les termes ziri bien respecté, mbona atakintu na kimwe cotuma umuntu dossier yiwe itavansa canke ngwire yisisi. Yes, welcome to Open Mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umwe ugwaruka akiri muto cyane, ariko murabizi ko muri iki gihe ugwaruka duhimiriza gukora kugira ngo dushike kwiyambura kazoza, bamwe batubwira igihe cyose. Ndakura mu kice. Amahoro cyane Patrick. Mumeze neza? Ego, ndaho ndakomeye. Amazina nitwa Prosper Turisanze. So, uno musi twaje muri no office yanyu, sanzwe twa SWIC Immigration. Isanzwe ikorera mu gihugu ca Canada, mu bihugu bya Burayi, ariko ikaba yemerewe no gukorera kuri ubutaka bw'igihugu cacu c'u Burundi. Batazi neza ni musi yo kwa Ntazimba, nigarira kiri shasha, donc baca bahabona uko ngene hameze neza. Tujire kumva imigabo n'imigambi ya SWIC Immigration. Murakoze cyane Patrick. Muri make jewe ndo Burundi aba muri Canada nk'umu resident, hama nkaba nimukiyeyo vuba cyane.
haheze igihe kingana gute? Haheze amezi 4 nashitseyo muri Septembre hama ndaronka akazi muri Octobre nkorera iri shirahamwe ndarikorera nk'umu marketing manager nkaba njejwe kudevelopa ama programme francophone. Rero narimaze imisi myinshi cyane muri Canada ndiko ndaganiriza abarundi hama nkabona ko abarundi bamaze imisi bibwa amahera canke bakorana n'abantu ugasanga batazi ugasanga bariko barabicira nakazoza ko gushobora kuzorondera ibindi bintu byo muri Canada. Rero mu kugwiza confiance je no mukoresha wanje ca turiyumvira ko noza ngaha nkatangura biro yacu hama nkamara igihe tugakorana n'abarundi bifuza kuza muri Canada. Iyi SWIC Immigration isanzwe ikorera muri Canada gusa nta handi hantu iri ni bwa mbere ishyize mu Burundi canke bimeze gute muri rusange? SWIC Canada misanzwe turi baze ahantu bita Brampton. Brampton ni imwe mu mavile ya la région du Grand Toronto. Rero niho nashikiye hama ndaharondera akazi hama ikaba ikorana n'ibihugu bitandukanye ko abantu bifuza kuza muri Canada s'abarundi gusa. Rero n'abahindi nkorera bamaze kuzana abahindi batari bakeye bacishije muri programme za immigration bamaze kuzana no muri Sri Lanka hama ubu naho jewe ndiko ndabafasha ku developer les marchés nk'u Burundi, la RDC, le Cameroun kugira ngo na le programme francophone na zone zishobore kurungika y'abantu. Uri mu bamwe bajanywe n'iri shirahamwe mu gihe gituragarutse kugira ngo ufashe abarundi cyane cyane n'abamwe muri Kongo cyane cyane ku bantu basanzwe bavuga igifaransa. Usa gutwaye igihe kingana gute, bimeze gute muri rusange? Muri make jewe narabyikoreye narafashe umwanya ndagira amarecherche ndavyikorera byabaye ibintu vyoroshe ariko ni ibintu vyafashe umwanya mutoya. Hari imvo nyinshi zatumye bifata umwanya mutoya. Imvo ya mbere nuko gouvernement ya Canada irakeneye abantu bavuga igifaransa. Muri make ugiye kuraba region iri hors Quebec nta bantu benshi bavuga igifaransa. Rero ku buryo main d'œuvre y'abantu bavuga igifaransa usanga igoye kuronka. Rero yacishira en place ama programme atatu. Muri ama programme atatu ni kugira ngo ishobore kudinamiza ishobore kugwiza les communautés francophones hors Québec. Rero jewe nagiye muri programme imwe. Iyo programme yitwa Entrée Express programme de travailleurs qualifiés. Rero yantwaye 8 mois ntangura igifaransa le 25 novembre hama janvier le 5 2024 ndakora icongereza hama amanota y'igifaransa amara 2 mois bayampaye le 5 février le 7 ndarungika dossier ndakrea dossier muri site ya immigration. Muri uko kwezi nyene niho naciye ndonka invitation nayironse le 29 nayironse le premier yiwacu niho yashikiriye nibuka uwo munsi nari nicaye mu nama y'abarongozi muri Econet hama nugura imashini yanje nza ndabona message ngiye kuyisoma ndumva ndyohewe cyane hama ico nakoze naciye nsohoka nkugiye kwiherera ndahamagara umudame twubakanye no munsi ndambwira nti kiraciyemwo hama rero ca turatangura kwitegura nditegura gutangura kurondera iyo residence ndayirungika le 20 mars hama ivyo bagiye banyishura ku kazi na internet ndaguma ndavyishura hama le 29 avril baca barambwira nje gutanga les empreintes ndazitanga le 10 mai muri uko kwezi nyene le 24 cambwira ndungike passeport hama les documents zagiye kunshikira hagati muri juin muga kubera amangagement yandi nari mfise muci notamment mariage navuye ngenda muri septembre muri make rero gituma procedure inyaruka nuko gouvernement irakeneye abantu bavuga igifaransa ikindi naco nuko turafasha abantu kunyarutsa ama preparation yabo ku buryo hagera aho badusaba ikintu dusanzwe tugifise. Arabaca bibaza bati mbe ntibavamera nk'abandi tukaba dushiyemo amahera yacu agahererayo icerekana koko k'ibintu vyanyu binyaruka kandi biri ku murongo ataburiganya burimo binyabaki. Bisanzwe iyi societe yacu je nkorera yatanguye 2016 ugiye kuraba no kuri Google turafise ama reviews hari abantu benshi bagiye baserva nubwo tutarakora mu Burundi quand même irafise réputation. Ikindi naco nuko turi abantu bashaka gukorera mu muco kuza konyene gushinga bureau tugakorera mu mategeko y'u Burundi bigaragaza yuko ivyo tuzokora byose bizosuzumwa na leta. Ikindi naco turagira evaluation yo mu client iyo bidakunda abantu banzi tumaze kuganira iyo bidakunda ndabibabwira ko bidakunda hama nkaba propose ibindi bidahari naho muri make ntidushobora gukorana nabo bantu. Rero natwe turi souci ya reputation yacu kandi dushaka guserva abantu imbere gushira amahera imbere tubanza kwiga ko uwo muntu hari ico dushobora kumufasha. Bitwara ikiringo kingana gute mbe
ariha amafaranga yose yashitseyo ayariha akiri mu Burundi canke ariya mu matranche? Mu bisanzwe kugira tworohereza abantu dusaba amahera mu matranche. Tranche ya mbere niyo gusinya contrat. Muri make tuba twaciye muri iyo procedure yo kuguha amaformulaire ukuzuza tukabona ko uri eligible kuri ayo maprogramme. Mu gihe tubonye ko uri eligible tuca tugusinyisha contrat, turaguha umwanya wo kunavyiyumvira ko kenshi ibi bintu vyo kuja hanze abantu baba bashaka kujaniranya abantu, ugasanga umuntu baguma bamuha ama information ni mamuha n'umwanya wo kuyadigera. Twebwe tugize rencontre turakubwira ati genda uvyiyumvireko, no mu gihe ufise uwo mwubakanye genda ubimusigurira kugira ngo muvyumve kumwe ko ni ibintu bisaba uburyo bwinshi. Rero mu gihe wavyumvise ukumva harageze ko utangura turagusinyisha na contrat. Iyo contrat nayo icivuga ivyo twebwe tujejwe n'ivyo nawe ujejwe. Mu gihe rero les termes ziri bien respecté, mbona atakintu na kimwe co tuma umuntu dossier yiwe itavansa canke ngo ireyisise. Mbe ni bande bemerewe kuza muri iri shamwe SWIC Immigration dossier zabo? Muri make amaprogramme turiko turashira ku isoko uno munsi ni amaprogramme atatu. Uhereye muri 2023 ni iyi programme je nagiyemwe yatanguye muri juillet. Imaze kurungika abantu batari bake kandi n'abantu bazi abantu bamaze kugenda. Murabona ko iyi saison hariko hagenda abarundi benshi. Rero hejuru yiyo hari indi programme ya permis de travail yitwa mobilité francophone. Ho tumuronderera umuntu akazi. Mugama occupation naho ni si menshi n'abantu usanga ari abaganga canke bakora mu bintu vya hotellerie. Muri ico gihe tugumuhuza n'umukoresha amuhaye contrat tuca tuyimuronderera ko permis de travail. Hamari yindi nzira yo gushobora kuja kwiga ni shasha nayone, novuga nti abantu ba mbere bazogenda Septembre muri uyu mwaka. Nayo nyene niyo turiko turagerageza kandi turabona ko hari amahirwe menshi yuko abarundi nabo bafise ubushobozi bwo kwigisha abana babo muri Canada bishobora gukunda. Kuco kwiga nico nako ndafatirako mbe umuntu atazi aza kirimi ururimi rwacu mu Burundi aravyemerewe? Umuntu yoba yaraciye ku ntebe y'ishure n'utaciyeho baravyemerewe? Mu bisanzwe izi ni programme kenshi usanga ari programme de travail qualifié, nk'abagiye kwiga n'abantu baba bahejeje nka secondaire. Rero tuca tubaronderera ishuri muri Canada, hama tugaca duca muri iyi programme nyene kuko le gouvernement yarashoboye gusibra amashuri ashika kuri 12 gushika ubu, niyo duca ko kumusabira ishuri hama tugaca tumurabira iyo permis d'études. Kuri hari umuntu ashobora kuvuga ati je ndafise amafaranga nani nshaka permis de travail, ariko ugasanga izo diplome bako barasaba nico gifaransa ntacazi, hoho muri ishamwe ryanyu mufata gute yaje? Nta kintu dushobora kumufasha uyo kuko urumva adafise diplome ntidushobora kumuha diplome. Kuko urumva twebwe nituri babantu usanga baca bagerageza kuronderera impapuro za magendu abantu kugira ngo bashobore kugenda. Twebwe ivyo ntavyo dukora, tugerageza gufasha umuntu mu gihe tubona ko bishoboka. Bidashoboka naho turamubwira ko bidashoboka hama akihangana. Hari ivyo bavuze ngo muraja gukora igifaransa conclusive face donc kugira ngo bashobore guparticipa mu bagenda, babikorera hehe bimeze gute? Muri make izi ndimi abantu bakora ni ndimi abantu bamaze no kugira ubwoba kuko ubiravye si ndimi zoroshe. Je ndibuka nkikora narava ku kazi nkaca shika niga, ngo nari yabishizemwo umwete. Rero n'abantu tuba tugomba gukorana turababwira ati izi ndimi mugiye gukora si zoroshe, rero ni muvyitegurire. Hari nabo dufasha muri preparation kugira ngo agende gukora ikibazo afise muri we confiance de soi kandi ari byenutiye gushobora gupasa izo test. Rero ni test zitogwa mugabo zisaba ko umuntu yitangira akabishiramwo umwete mu kiringo c'ukwezi kumwe canke amezi abiri. Mu gihe izo ndima zikoze biba biheze. Ikibazo agikorera he? Agikorera ngaha muri CCF igifaransa bacita TCF Canada, hama icongereza bacita IELTS, agikorera muri British Council mu Rwanda Kigali. Hari abavuga ati nkora akazi k'ubuganga, nkora akazi k'ubwigisha, birashoboka ko ashobora gushika hariya agashika aronka bwa bwigisha arasanzwe akorera ngaha, bisaba iki kugira akora akazi yasanzwe akora mu Burundi? Mu bisanzwe nk'ubugiye muri programme de travailleurs qualifiés ni programme nziza igufasha muri réinsertion professionnelle. Nk'ubu nka jewe nagiye le 11 septembre, après 2 semaines nari maze kuronka akazi ca ndagatangura le 1er octobre. Muri make baba bagize evaluation ya equivalence ya diplome yawe muri Canada, uba wakoze indimi babona ko ufise capacité yo gushobora kwiyensera mu kazi ugiye gukoramo. Mugabo hejuru y'ivyo hariho ubuzi usanga buri régulier muri Canada.
bisaba ko umuntu arinda guca amadiplome supplémentaire notamment nk'ubuganga, abantu bakora muri informatique, umva birabasaba ko baca ayo masertifika kugira ngo bashobore kwinjira mu kazi bari basanzwe bakora. Mu kiringo gito umaze kumarayo urafise n'ico bita residence. Umuntu aciye muri no programme yanyu birashoboka kashika yironka byihuse. Residence mu bisanzwe niyo uri kurarondera programme de travail qualifié. Uva ngaha ufise residence novuga nti ngaha baguha visa, visa de voyage bakaca baguha na confirmation de résidence. Ushitse muri Canada ukaronka novuga nti residence iri fixe mu mezi novuga mu kwezi kumwe baba bakurungikiye iyo carte de résidence. Ni nayo uheza ugakoresha mu bintu vyose hariya muri Canada canke mu gihe ushaka kuvoyaja. Nk'ubu ninasubira inyuma ikintu nzo kwerekana niyo carte de résidence. Hari ikintu cy'uburefije bamwe vuga kare c'impunzi coco kimeze gute? Mu bisanzwe ivyo twebwe ntabyo dukora, mugabo novuga nti mu gihe umuntu ashaka kugenda neza yoca muri izi programme professionnelle kuko nizo zigufasha gushika ukora ugashika ushikira mu buzima bwa misi yose muri Canada kuko abandi bagiye nk'impunzi baca mu zindi nzira ugasanga ugiye kwideklara ugasanga dossier yawe ifashe imyaka 3 canke 5 kugira ngo utangure ubuzima busanzwe novuga nti buryoshe hanze muri Canada. Ikibazo cyane. So mukorera ushobora kubabwira address mukorera kwa Nazimba SWIC Immigration unabwira ko ni nimero zanyu musanzwe mukorera n'igihe mwugurura ngaha kuva ku munsi wa kangahe ushaka kwa kangahe n'amasaha muri rusange. Twebwe ngahanye dukorera kubara Avenue de l'Italie numero 3 uri hafi yo kwa ni hafi yo kwa Nazimba birafatanye. Mutima bare n'akabarabara ko hirya ariko akabarabara kaduga kuri Ntazimba uhaduganye uva kuri Cafe Gourma mu buryo kuri kote nyene ya Ntazimba parcelle yo munsi baca binjira indani barabona ivyanditswe ku miryango vya SWIC Immigration. Twugurura saa 3 zo mu gitondo tukugara saa 12 zo ku mugoroba. Lundi gushika de lundi à vendredi. Numero ni 66 82 25 18 barazibona kuri ekran. Ego nibaza ko ari appel na WhatsApp. Ego kuri ni appel na WhatsApp hari nizo muri Canada donc zose turaza kugerageza kuziha abantu kugira ngo bashoye kugira ngo bashaka kuturonka bace kuri izo zose. So ndagushimire cyane nibaza ko tuzosobira ikindi gihe tuza dutanga amatemonyage y'abarundi bamaze kugenda kuko hari ibindi bihugu bimaze kujayo temonyage zirahari kandi tubifuriza kubandanya mugugwa neza cyane. Murakoze cyane Patrick. Asante sana. Merci. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nitwa Gateka Grace Michaela, je suis la coordinatrice de bureau muri SWIC Burundi. Et donc twalanshije compétition ya best video hashtag. Et donc muri compétition umuntu wese afata video ikarenza 30 secondes. Mieux vidéo agategereza kuvugamwo ibintu azi sur le Canada utabizi bashobora kuyondera kuri Google canke YouTube. Hama le concept nuko uhejeje iyo video uciposta kuri page ya Facebook canke Instagram hama ugaca widentifia page ya SWIC. SWIC mu majambo yose ni Study Work Immigrate Consultants. Hama uhejeje utegereza kurungika lien ya video kugira tumenye yuko wayishize kandi wayidentifie kuri numero 66 822 518. Akarusho nuko umuntu wa mbere azoronka amajame menshi kuri video yiwe niwe azoshobora gutahukana ganuke ka 300,000 francs kuri Facebook canke Instagram. Bizo birashobora gushika ugasanga umuntu yaronse amajame hose kuri Instagram mais aussi kuri Facebook ahazoca aronka 600,000 francs.